Turabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabahaye kandi ikaze mu kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, aho mutaramanye na jewe mwene so Janvier Imana irambona, nkaba ari jewe nsanzwe ndabatunganiriza bino biganiro, kandi nk'uko bisanzwe jewe nsanzwe ndabashikiriza bino biganiro bisanzwe bitambuka kuri mbonesha kure yitwa Ntamvuridahita TV. Ndabahaye rero ikaze muri bino biganiro byacu vy'uno munsi, aho tugomba dusangira amajambo tubona mu ndirimbo yo guhimbaza Imana mu gitabo c'ikirundi. Ni indirimbo 179. Izi ndirimbo ndazikunda cane gose, nazigizemwo ibihe vyiza kandi n'ubu mpora ndazigiramwo ibihe vyiza. Rero nza numva mu mutima numva ko twoyisangira na bene data. None rero reka dusenge Imana, twiragize Imana, hanyuma rero dore gusenga Imana duce dusangira no majambo tubona muri kino gitabo c'indirimbo. Iyi ndirimbo yo guhimbaza Imana mu rurimi rw'ikirundi nimero 179. Dusenga Imana, twiragize Imana. Mwami Imana, tugushimiye cane, utugiriye neza, twemereye kuronka uyu mwanya mwiza ngo dusangire ibizera vyawe n'abana bakunzi bawe. None rero turakwinginze ngo ubane natwe, utugirire neza, utunezereze biciye muri ano majambo yose agiye gutambutswa muri kino kiganiro. Reka imitima yacu yumve kuvuga kw'Imana biciye muri ino ndirimbo. Reka imitima yacu ihishurirwe irindi banga ridasanzwe biciye muri ano majambo tugiye gusoma muri ino ndirimbo. Ibyo twimuje, dusambuje, dukujeho, dusanganguje, tubomoje, nibiva ku bugobe bwa wa mwasatani byose mu izina rya Yesu turabisambuje. Duhaye kaje ubutatu butagatifu ngo bare natwe, utube hafi. Urakoze mu izina ryawe ryera Kristo tunakuvuze tumwizeye, amen. Dusangire rero ano majambo tubona muri ino ndirimbo y'179. Twumva amajambo uyu muririmbyi aririmbye avuga ico natwe yodufasha, yoduhanura, twumva icigwa twokura muri ano majambo. Iyo ndirimbo rero ivuga ngo, igitero ca mbere avuga ngo iyo urushe, iyo uremerewe, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Iyo ukumbuye bimwe vya kera, bibwire Yesu. Ikitoro yavuze ngo bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe mukunzi wawe, nta wundi wobona hafi yawe, bibwire Yesu nyene. Igitero ca kabiri yavuze ngo ayo marira n'ayo marushwa, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Hari icaha wari wanyegeje, bibwire Yesu nyene. Igitero ca nyuma yavuze ngo uratinya ko urupfu ruzoza, bibwire Yesu, bibwire Yesu. Iyumvire ingene Yesu azoza, bibwire Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro cacu umutima w'ubugingo tuno munsi, n'ano majambo meza cane dusomye muri ino ndirimbo 179 nkuko twamaze kubivuga. Ni indirimbo dusanga mu mugwi w'indirimbo zo guhimbaza Imana, mugabo umugwi w'indirimbo ngo uvurikiwemwo n'indirimbo zivuga ku bugingo bushasha. Imana yacu nihimbazwe. Mu Congereza mbere bavuze ngo Christian life, ubuzima rukristo, ubuzima rukristo. Izi ndirimbo ziri muri uno mugwi zerekana ubuzima rukristo, ubuzima bushasha, ubugingo bushasha umuntu agira iyo amaze kwakira Yesu akamubera umwami n'umukiza mu bugingo bw'Imana yacu nihimbazwe. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abahindutse icaremwe gishasha, kandi ngo ivya kera biba bishize. Imana yacu nihimbazwe. Rero no muririmbyi yaririmbye kuri ano majambo mu ndirimbo yiwe, atumbereye kubwira abantu ubugingo bushasha uko bumeze. Birashoboka yuko yabona hari abakijijwe vuba, abashasha mu gakiza, mu nzira y'agakiza. Murabizi yuko mu kintu cose hakunda kubaho inararibonye, hakabaho novuga ngo abatwitangiye imbere muri ico kintu, novuga ngo nibakamenya nzira cyangwa se nibarumenya nzira, sinzi. Ni ukuvuga ngo abantu novuga ngo bavuga ikijana
bazi byinshi mu gisata kanaka, mu bintu kanaka. Imana yacu nihimbazwe mu mwuga kanaka. Uyu muririmbyi rero ndavye nsanga yavuze ku bugingo bushasha. Izi ndirimbo zitandukanye na za ndirimbo zo mw'isi duhora twumva baririmba, bakaririmba bagafondafonda amakuru, bakavuga ku muhungu kanaka, kumbura yakundanye n'umukobwa kanaka, ariko ugasanga uyo Matilda bavuga n'uyo Yohani canke Yakobo bavuga mu by'ukuri ntibabayeho. Ugasanga n'ibifondano, ni handi bavuga ngo umugani ugana kariho, turabimenyereye kubyumva. Ugasanga kumbure hararirimba indirimbo izi n'izi, kandi ugasanga zirimo ubutumwa kanaka, impanuro kanaka, zifatiye ku nkuru zibonekana ko umengo ni inkuru zigenga cyangwa se ziraba umuntu kanaka cyangwa abantu kanaka byabayeko, ariko mugabo mu by'ukuri bitabaye. Izi ndirimbo rero z'Imana zitandukanye na za ndirimbo navuga ngo ni za gipagani, kuko naho kumbure zose zitavuga ububeshi, zitabesha, ariko izi ndirimbo zozo ni indirimbo zitari novuga ngo infondafondano, zitumbereye kuryosha gusa inkuru, ariko ni indirimbo zavuga ubuzima bwa misi yose bwa bano bene data baziririmbye. Ni indirimbo zavugwamwo ibiranga ubugingo bw'aba bene data, hamwe bakavuga batarakizwa, ahandi bakavuga bamaze gukizwa, ibyaranga ubugingo bwabo, ubuzima bwabo, kubaho kwabo, imibereho yabo, ahandi nabo bakavuga ku bijyanye no kwishikana. Muri kino gitabo tubonamo indirimbo nyinshi ziri mu mugwi w'indirimbo zo kwishikana, uzikurikiranye usanga ari indirimbo zo kwishikanira Imana, aho umuntu yishikana, yihereza Imana, yiyegurira Imana, yiyemeza yuko yemeye gukurikira Yesu, yemeye gukorera Imana, yemeye gutanga ubugingo bwiwe, yemeye guheba ibyiwe byose kugira ngo akurikire Yesu. Ahari nabwo asanga hari indirimbo zo gusenga, aho wasanga bazivugamo amajambo yo gusenga. Iyo umuntu afashe umwanya wo gusenga, tubonamo indirimbo zivuga ngo ntugasigeho gusenga. N'izindi ndirimbo rero nyinshi zivuga iby'ijuru, izindi zivuga ibyo gusezerana, n'ibindi byinshi cyane rwose. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero iyi ndirimbo yiwe bayigize ku mwihwezo, bano begeranije izi ndirimbo bakazishyira muri kino gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, basanze ubutumwa buri muri iyi ndirimbo ari ubutumwa buvuga ku bugingo bushasha, kugira ngo umuntu azoyisoma, azoyiririmba, azoyumva, yumvemwo iby'ubugingo bushasha, ukuntu ubugingo bushasha bumera, ukuntu ubugingo bushasha bugera, ingene umuntu yakijijwe atandukanye n'umuntu atarakizwa, ingene umuntu ari muri Kristo Yesu atandukanye cyane n'umuntu ari hariya mu by'isi, akiri umunyabyaha, akiri mu byaha. Imana yacu nihimbazwa, kubera iyo bija hose byanga byakunda hariho itandukaniro riri hagati y'umuntu yubaha Imana n'utayubaha, hariho itandukaniro riri hagati y'umuntu ari muri Kristo Yesu, yamaze kumwakira akamubera umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Uyo muntu hariho itandukaniro ry'ingeso ziwe n'ingeso z'abandi batari muri Yesu. Uwo muntu hariho itandukaniro hagati yiwe n'abandi bantu batari mu gakiza, kuko uyu muntu ari mu bugingo bushasha, yaravuye muri bwa bugingo bwa kera. Tuvuze ngo ubugingo bushasha, mukwiye kumvamo ko ari ubugingo umuntu abamwo, ni ubuzima umuntu abamwo amaze gukizwa ibyaha, amaze gufata ingingo yo kwakira Yesu ngo amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Ubugingo rero twese tuvuga ngo ni ubwa kera cyangwa se ubugingo bushaje, nabwo ni bwa buzima umuntu abamwo akibandwa, agicumura ibyaha uko yigombeye, atarakira Yesu
ngo amwemerere amubere umucunguzi, amuharire ibyaha byiwe abanje kubyihana no kubyatura, hanyuma ngo yigaye abone kubabarirwa. Imana yacu nidutabare. Ni iryo tandukaniro riri hagati y'ubugingo bushasha n'ubugingo butari ubugingo bushasha. Rero no muririmbyi ndabye nsanga indirimbo yiwe hariho ijambo ryagumye rigaruka kenshi. Iryo jambo naryo ni ijambo rivuga ngo bibwire Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Yarivuze ko kenshi, inshuro nyinshi, bibonekana ko yariko araca umurongo, yariko arasurinya, yariko arashira kwa katuzo, ashimangira novuga ngo kirasabwani, ashimangira neza, yerekana yuko ubutumwa principale, ubutumwa bukuru, ubutumwa nyamukuru, ubutumwa budasanzwe, ubutumwa budakwiye kwirengagizwa azanywa no kushikiriza aba bantu bariko barumviriza ino ndirimbo yiwe, abazoyiririmba akiriho canke atakiriho, bakwiye kumvamo ko ijambo rikuru ariko arabingingira abazaniye ubutumwa bushasha bafitiye ari ubutumwa buvuga ngo nubibwire Yesu. Wewe uri muri bino bihe ndiko ndavuga, wewe uri muri bino bibazo ndiko ndavuga, wewe uri muri ano masirikonsitasi ya buno buzima ndiko ndavuga, wewe uri muri ano masituwasiyo y'ubuzima agoye ndiko ndavuga, ibi bintu byose ndondaguye, wewe uri kurabicamwo, wewe uri kurabibonako, wewe ubirimwo, wewe ubibayemwo, wewe bikikuje imbere n'inyuma, iburyo n'ibubafu, atanamwe wobihungira, wewe utangatanzwe imbere n'inyuma, utangatanzwe na bino bintu ndondaguye muri ino ndirimbo. Umve impanuro nokubwira, ijambo nokubarira, ubutumwa ndagufitiye ni ubutumwa bukubwira ngo nta yindi rokuru ufise, nta bundi buhungiro ufise, nta bundi bwirukiro ufise. Umve, ahubwo icyo ukwiye gukora ni ukubibwira Yesu, ni ukubimwiganira, ni ukumubwira byose, kuko muri ibyo bihe nanje narabibayemo, nanje narabibonye yuko atahandi na hamwe ufise wohungira kiretse kuri we. Uyu rero uyu niwe wenyine muba musigaranye mu bihe nk'ibyo niwe wenyine muba musigaranye. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, rero n'ano majambo tugomba rero turabire hamwe ibyo yavuze. Rero birashoboka ko ico gihe hariho abantu novuga ngo nibashasha mu gakiza, bihanye vuba, bataraba abakambwe mu gakiza, bakibyitiranya, bikigora, bakwiye guterwa intege kandi bakwiye kubwirwa mu mvugo itomoye icyo bakwiye gukora nibaramuka baciye muri bino bihe. Imana yacu nihimbazwe. Ni nkaho yababwira ngo umve mw'abantu muriko murakurikirana ino ndirimbo, yemwe mw'abantu mwe muriko murakurikirana ino ndirimbo, mukabona ibihe bigenze gutya, mumenye neza ngo hari itandukaniro. Ibi bintu ndiko ndadondagura muri ino ndirimbo, iyo mubiciyemwo mukiri muri bwa buzima bwa kera, mukiri muri bwa buzima bwo mw'isi, mukiri abanyabyaha, mwirukira abantu, mwari mufise rokuru ku bana b'abantu, mwaganyira abana b'abantu, ariko mu Mana siko biri, mu gakiza siko biri. Iyo umuze kwakira Yesu, Yesu acaza akaramplasa ba bandi bose wari wishimiye, kuko umwakiriye. Hariho inzira nyinshi zerekana yuko abahora ari abakunzi bamwanka urunuka, abahora ari umuryango bamuzinukwa, abahora bamuhana igwere bataba bakimuhana igwere, abantu bari babanye neza baca batangura kumuhama. Iyo umuntu abaye umukunzi wa Yesu, aba abaye umwasi w'isi n'ab'isi n'iby'isi, byose bica bimukoranira ko bikamugwanya. Umviriza rero, muzira kaziri, nimwabona muciye mu bihe nk'ibi ndiko ndavuga muri ino ndirimbo, ntimuzogumane ya nyifato mwari mufise mukiri mw'isi, hahandi mwaganyira abana b'abantu, hahandi mwirukira abana b'abantu, hahandi mwari mufise ibyo mwishimiye, hahandi mwari mufise abantu mwishimiye, abana b'abantu mwishimiye, ariko
nimwaca mu bihe nk'ibi bigoye, yemwe bene data muze mubibwire Yesu. Ibizobagora ntibizobura kubaho, ibibagerageza ntibizobura kubaho, amageragezwa ntazobura kubaho, ariko nimwahura n'amageragezwa, nimwahura n'ibibababaza, nimwahura n'ibibagora, muze mubibwire Yesu. Niwe ndabashikirije mu yandi majambo, niwe nshingira intahe, nanjye niwe nabonye, ubuzima nabayemwe niwe nabonye. Iyo ndabiciyemwo nkishimira abana b'abantu barantemukira, ariko wewe yama ari hafi yanje. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo tuno munsi. None rero reka dusome ayo majambo, kumbure nubisume ngo bishishikaye kwako kantimpa bisanga, kumbure ntebeye muri bino. Rero ijambo rya mbere yavuze ngo iyo urushe, ataguye kudondagura ibyo bakwiye kubwira Yesu. Mu yandi majambo niyo yavuga ngo ni ryari ukwiye kumenya yuko atawundi yokuba hafi, ni ryari ukwiye kumenya ko atawundi mutabazi ufise. Iyo urushe, ca gihe urushe kandi uremerewe. Yavuze ibintu bishika kuri ndwi. Icambere yavuze ngo iyo urushe, yewe mwene data, iyo urushe, iyo uhuye n'ibikuruhisha mu rugendo, habaho ibiruhisha. Umwana w'umuntu ari mu rugendo ruja mw'ijuru ahura n'uburuhe, ahura n'ubutame. Iyo urushe rero, ca gihe wumva urushe, wumva umengo wobivamwo, wumva umengo wosubira inyuma, wumva umengo wosubira gukora ibyo wahora ukora kera utarakizwa. Iyo urushe kubw'amageragezwa uriko uracamwo, iyo urushe kubw'intambara uriko uragwana nazo, iyo urushe kubera ibibazo biriko biraguturuka imbere n'inyuma, iyo urushe, igihe wumva yuko urushe nyene vyase ubwawe buheze, yewe mwene data, iyo urushe nubibwire Yesu. Reka kubwira abana b'abantu ko urugendo rukunaniye, kwageze igihe wumva umengo wobivamwo. Oyaye, ariko umviriza, bibwire Yesu. Imana yacu nihimbazwa. Ari korasi duhora turirimba, canke namwe mura muririmba ko muri ku basanzwe bayizi. Ni korasi ivuga ngo Mesiya we, Mesiya we, mpanga wamaye ngo nikorere, birananiye ntaratambuka. Umuririmbyi aririmbye avuga ngo Mesiya we, ryabanga wamaye ngo nikorere, noneho rirananiye ntaratambuka. Nkiriko ndakiriza ngo ndabe ko nogenda, numva naniwe, numva ndushe, ndarambiwe mu rugendo, hageze igihe numva vyase, none ndakwiginze nuntabare. Atatabaza Yesu. Yesu niwe Mesiya, aramutabaza ngo ryabanga wari warampaye ngo nikorere, ryabanga ry'umusaraba wari warampaye ngo nikorere, hageze igihe numva rinaniye ntaratambuka. Urugendo rukiri ku ntango, noneho birananiye birase, numva umengo nomena ibanga, none ndakwinginze untabare. Umuririmbyi yavuze ngo iyo urushe nubibwire Yesu. Imana yacu nihimbaze. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo tuno munsi ari indirimbo twa turirimba muri korale, haraciye igihe kitari gito. Indirimbo yavuga ngo Mwami Yesu tutayenga hamwisi umwe, hata muntu numwe yoshobora kukiza, twari twaremeye kuzo kugendanira, ariko imyami ya Satani yatubije. Tucari igitego ca mbere yavuga ngo Mwami Yesu ko wahora ubabara bawe, ukamumenya imitima yabikeneye, ko tuzi imijuri wawe atabukene, niwoza none gamwamuka tugaburira. Aho yavuga ati mbega twoza kwande, ariyamara amaze kunjana nawe mwami,
natwe ntitugomba kukubera intabarigwa, nico gituma turira dusaba inkomezi. Aba baririmbyi bavuze ingene ngo bari mw'isi baruhijwe n'ibibazo n'intambara bariko baracamwo, bavuga ngo nico gituma natwe turira dusaba inkomezi. Cagiye Petero yakwihakana nuko yari yumva ananizwe n'urugendo kandi yari yamaramaje nk'uko natwe twamaramaje, ariko hagera igihe yakwihakana, kuko yakwihakanye kubwo kuruha, kubwo kunanirwa, kubwo gutinya, kukwemangira, kubw'inkome zimwe z'umutima zo mu buryo bw'imkemu, yaciye akwihakana. Ariko natwe niyo mpamvu tugusaba, nico gituma natwe turira tugusaba inkomezi. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo cuno musi rero, ijambo rya kabiri rivuga ngo iyo uremerewe. Ijambo yavuze ngo iyo urushe, hanyuma ngo iyo uremerewe. Imana yacu nihimbazwe. Iyo uremerewe, umuntu yaremerewe, ibyo yikoreye bimwanyira kubandanya, ibyo yikoreye yumva bimucinyiza, ibyo yikoreye yumva umengo niyotera intambwe, ahubwo mbere hakagera urugero rw'uko ahubwo agira ane aterera hasi, kubera ko ibyo yari yikoreye byamusumbije uburemere, byamuremereye, yaremerewe ku rugero adashobora kubyihanganira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data rero, iyo umuntu ari mu rugendo rwo mu ruja mw'ijuru, iyo umuntu ari mu bugingo bushasha, ahura na byinshi, ahura n'amageragezwa menshi, ahura n'intambara nyinshi, ahura n'ibimugora byinshi, hanyuma hakagera igihe yumva aremerewe n'urugendo, akumva aremerewe n'umusaraba, kuko urugendo ruja mw'ijuru ni inzira y'umusaraba, si inzira yoroshe. Ni nkaho umuntu aba yikoreye umusaraba wiwe agakurikira Yesu. Imana yacu nidutabare. Rero uyu muririmbyi abwira bano bantu ariko araririmbira ino ndirimbo n'abazoyumviriza, natwe tuko turayumviriza, babwira ngo iyo urushe, iryo ni ryo rya mbere. Irya kabiri, ukumva uraremerewe, birase ko wobandanya urugendo. Igihe wumva umengo wohamagara mama wawe, igihe wumva umengo wotabaza muyomba, oyaye siko bimeze. Nahari ibyo mwahora mukora hariya muri bwa buzima bushaje, bwa buzima bwa kera, bwa bugingo bwa kera tukiri mu byaha, nahari ibyo mwahora mukora, naho najewe ari byo nakora, naratahuye neza ko atari byo bibandanya gukorwa. Iyo uri mu bugingo bushasha, ibintu birahinduka. Iyo uri mu bugingo bushasha, ibintu birahinduka. Umviriza ingana birahinduka kubera yuko uca usanga umeze nk'umwana yacutse, bacukije bakuye kw'ibere, uca umera nk'umwana basohoye mu muryango, bamusohoye yakuze, yagiye kuba kugwiwe, ari konsidere nk'umuntu akuze. Rero agiye kwimenya, uvuye mu byaha, uvuye mu by'isi, uretse kuba inshuti y'isi ukaba inshuti ya Yesu, umve birahinduka. Nubandanye ukomera amashyi abana b'abantu, nuguma agakomye kose uririra abana b'abantu, ariko birahinduka, bikagusaba yuko umenya yuko hariho umwami w'abami wizeye, kandi ari we wenyine wobona hafi yawe. Nta wundi wobona hafi yawe kuruta uyu. Abandi bose boguta muri ibyo bibazo rimwe, ariko uyu mwami Yesu uzomubwire igihe uzoba urushe, igihe uzoba uremerewe, umubwire. Nta wundi wobona hafi yawe. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, umutima w'ubugingo cuno munsi. Nuko rero tubandanije, ijambo rya gatatu dusanga yavuze ngo iyo ukumbuye bimwe bya kera. Yemwe bene data,
yemwe bene data bakizwa bashasha ariho mu gitanu urugendo. Birashoboka ko mwiyumvira ngo umuntu yihanye birabiheze ntibisubira gushika ngo ageragezwe mu byo bindi yahora agendemo by'ibyaha, muba mwiyumvira ngo kameremere yapfuye byaraheze ntibizosubira kubakwega kugira ngo birabe ko mwosubirayo. Oyaye bya byaha bya kera hazogera igihe ugiye mu ntege nke gusa uce wumva urasubiye kubishaka. Kwa kuntu wahora rw'ibiyayuramutwe ukanywa amadroge, kwa kuntu wahora usambana, kwa kuntu wahora uri umusuma, kwa kuntu wari umwicanyi, kwa kuntu wari wuzuye inzigo, kwa kuntu kameremere yawe yarangwa n'ishari, kwa kuntu umuntu agucumuye ko wacukubita, kwa kuntu wari ingwanyi karuhariwe, irya kameremere haragera igihe ikagomba gusubira kubyuka. Umuririmbyi we yavuze ngo urazirikanye mwami Yesu ingeso wa mubi yanyaduze zigomba kubyuka, none ngo nuzirandure uzihonye name niganziwe n'ibya Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi tumugiyeho gatoya wewe yariko arasenga avuga ngo za ngeso zigomba kubyuka. Ntanguye kuzumva numva zitanguye gusubira kududubiza. Narinzi ngo byaraheze, inyota y'itabi narinzi ngo yaraheze, inyota y'ubusambanyi narinzi ngo yaraheze, inyota y'ubwicanyi narinzi ngo yaraheze, ibintu by'amacakubiri narinzi ngo byaraheze muri jewe, ibintu by'inzigo narinzi ngo byaraheze muri jewe. Ariko mwana byasubiye kubyuka, maze iminsi niko ndagwana intambara, ndumva biriko biradudubiza muri jewe bigomba kugaruka. None ndakwinginze nubirandure ubihonye nama niganziwe n'ibya Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Birumvikana rero byana byakunda iyo ukumbuye bya bindi bya kera, iyo wumvise ko kameremere y'icaha isubiye kubyuka ikagaruka muri wewe, ukwiye kubibwira Yesu abimwigana ati Yesu ntabara. Ubundi muririmbyi aririmbye avuga ngo ntabara Yesu bino bikoko bigira bize muri shamba, ngeri intege unkure mu bwoba, shira agahinda bandanye urugendo. Ukwiye gutabaza Yesu igihe cyose wumvise ko za ngeso za kameremere zasubiye kubyuka. Imana yacu nihimbazwe. Nivyo bitatu tumaze kubona. Icya mbere kivuga ngo iyo urushe, icya kabiri ngo iyo uremerewe, icya gatatu ngo iyo ukumbuye bimwe bya kera. Bimwe bya kera nabyo ni ibyaha, ni ingeso mbi za kameremere ku mubiri. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze bakina kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi tugaragaze kugira tugira ngo dave turangiza. Icya kane yavuze ngo ayo marira nayo marushwa. Igihe ufise amarira kubw'ibyo uri kuracamwo, iki ni icya kane. Hari igihe uca mu bibazo ukamana amarira ukaba uri kurarira, ufashe amasengesho ukarira, ugasenga amasengesho yo kurira, ukama mu gahinda, ukama wumva ubabaye kuko wipfuza gutabagwa, kuko uruhijwe n'ibyo uri kuracamwo, kuko ufise urugamba uri kuragwana, kuko kumbura uri mu ruhamo uri kurahamwa, ufatwa nabi uri kurwana intambara mu rugo, abo mu bana, ababanyi, abakureze, ababyeyi bawe cyangwa uwo mubakanye, ugasanga ufise amarira menshi, amasengesho yuzuye amarira. Ibyo bihe bibaho aho umuntu usanga yamarika arasuhuza umutima, yamarika ararira, yamarika amasengesho yiwe yamacundu gutamwa amarira menshi, amosozi menshi kubw'agahinda n'akabonga afise mu mutima. Umuririmbyi yavuze ngo ayo marira yawe nuyabwire Yesu. Nuririre abana b'abantu ariko bwira Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Icya gatanu yaciye avuga ngo n'ayo marushwa, ayo magorwa yawe cyane uko kuntu uhangayitse, uko guhangayika kwawe kubwire Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi, irya kane ni ayo marira yawe, irya gatanu nayo ni ayo marushwa
yawe. Uyu muririmbyi rero nk'uko namaze kubivuga ariko aravuga ibihe bikuru bikuru muri ino ndirimbo yiwe, ahanura abantu ko iyo bariko barabicamwo badakwiye guhindukira abana b'abantu ariko bakwiye guhindukira Yesu wenyene. Imana yacu nihimbazwe. Rero icya gatandatu yavuze ngo hari icyaha wanyegeje, hari icyaha wanyegeje. Birashoboka yuko umuntu igihe yakizwa, igihe yihana, ugasanga hariho icyaha yigeze gukora hanyuma ntiyacihana, kumbure yagize ubwoba, kumbure yagize isoni, kumbure shetani yagombye ahantu azohora aca kuri icyo cyaha nyine atihanye, haba umuntu akabatizwa hariho icyaha atihanye. Kumbure yarigeze gukurayo inda, yarigeze kuniga umwana, kumbure yarigeze kwiba, kumbure yarigeze kwica, kumbure yarigeze gukora n'ibindi byaha bitandukanye. Nimba yubatse yarigeze kurenga ibigo, nimba atarubaka yarigeze gusambana, ni ibintu byinshi by'ibyaha umuntu atodondagura ngo aheze. Uyu muririmbyi avuga ngo birashika rero ukumva n'ubundi nawe wamaze gushika muri ubwo bugingo bushasha hariho icyo satani ngo hariho ariko riracumita mu mutima wawe gicaha canyegeye muri wewe. Ico naco nyine yababwiye ngo nihagera igihe ukumva ko hariho icaha utihanye utatuye wumva ko utababariweko, naco nyene niwemere kuguma ugifukafutse kandi ntukijana ahandi hantu na hamwe. Kibwire Yesu, niwature, niwihane ico caha kugira ngo ube amahoro mu bugingo bushasha. Umuntu niyemerewe kubana n'ibyaha akeneye kubana na Yesu. Yesu nawe ntabana n'ibyaha. Ica nyuma yavuze ngo arico cindwi ngo uratinya ko urupfu ruzoza. Atavuga ngo nubibwire Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo tuno munsi tugomba turangize. Rero reka rero ngire nka rapere ndabibutse rero ibintu bikuru bikuru yavuzemo ngaha duce tugira conclusion turangize. Yavuze ngo icya mbere iyo urushe, icya kabiri iyo uremerewe, icya gatatu iyo ukumbuye bimwe bya kera, icya kane igihe ufise amarira, icya gatanu igihe ufise amarushwa, icya gatandatu igihe ufise ibyaha wanyegeje, igihe ufise icyaha wanyegeje utihanye neza. Hanyuma icindwi rero ngo igihe utinya urupfu, wumva utinya ko urupfu ruzoza. Imana yacu nidutabara. Avuga ngo igihe uri kuraca muri ibyo, yewe muntu wamaze kwinjira mu mugabane w'abari mu bugingo bushasha, uzohora ubwira Yesu, ganyira Yesu. Yavuze ngaha mu kitabirizo ngo nta wundi wobona hafi yawe nubibwire Yesu. Yewe wa muntu uri kuraca muri ibyo bibazo, hashobora kuba hariho n'ibindi uri kuracamwo bisumba n'ibyo, kuko ntibisigura ngo abari mu bugingo bushasha ibi byonyine nibyo bacamwo. Baca muri byinshi, barahamwa, barangwa no kwicwa bakicwa. Avuga ngo yewe uri guca mu ntambara mwene izo, uri mu bugingo bushasha, hariho uri hafi yawe. Mu gihe ubona ko umengo nta bandi bari hafi yawe, hariho uri hafi yawe. Uri hafi yawe nawe nta wundi ni Yesu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze bakina kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi. Sinzi ubuzima rero umaze n'iminsi, birashoboka nawe kuri muri uvejare uwiyumvira ngo nojahe nogira gute byogenda gute, wabuze ico ufata, wabuze n'ico ureka, ukumva nyene ufise yuja n'iyuva, ntugire epfo na ruguru, ntugire iburyo n'ibubafu, ntugira ubwirukiro, ukaba wumva utangatanzwe imbere n'inyuma, iburyo n'ibubafu, ukaba nyene wumva umengo ubwawe buraheze. Ariko mugabo, ko winjiye mu bugingo bushasha, ko wakiriye Yesu ngo akubere umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ibyo byose uri kuracamwo nzabona kukubwira ngo menyera kubibwira Yesu kuruta uko wobibwira muyomba wawe. Menyera kubwira Yesu amagorwa yawe kuruta uko wobwira uwo muririmbana mbere wanashaka.
menyera kujojera amajojwa yawe Yesu, menyera kuganyira Yesu amaganya yawe kuruta uko woyaganyira nyoko kwanyu, mama wawe, ababyeyi bawe muri rusange, nyogosenge. Menyera kubwira Yesu ibikuruhije, nihagera igihe abona yuko wamugize uwa mbere, ibyo uri kuracamwo byose ubona ko ari we bwirukiro bwawe gusa, arahari kandi azogukorera n'ibitangaza, kuko nta wundi wobona hafi yawe, niwe ari hafi yawe kandi byose biramushobokera. Imana yacu nihimbazwe. N'umuhigwa rero umuntu intambara ziwe zose, amarira yiwe yose, amagorwa yiwe yose ayabwira Yesu, aganyira Yesu, abwira Yesu ibimuruhije byose. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo tuna musare wundi muri yavuze ngo nzamanganyira Yesu bingoye, sinzobyihererana ndumwe, mutakambiye yoca ntabara. Imana yacu nihimbaze. Nzamanganyira Yesu bingoye, sinzobyihererana ndumwe, nzamanganyira Yesu bingoye, simfise uwundi mutabazi. Nzamanganyira Yesu bingoye, sinzobyihererana ndumwe, nzamanganyira Yesu bingoye, simfise uwundi mutabazi. Imana yacu nihimbazwe. N'ano majambo rero n'umuhirwe umuntu yamaze kumva ko Yesu ari we yobona hafi yiwe igihe cyose ahuye n'amagorwa, igihe cyose ahuye n'amarushwa, igihe cyose ahuye n'intambara, igihe cyose agize ikintu na kimwe kimugora mu rugendo ruja mw'ijuru. Uyo muntu n'umuhirwe kubera Yesu ari hafi yiwe kugira ngo amutabare. Ariko mugabo umuntu avyihererana cane, aganyira abana b'abantu, yizera abana b'abantu kuruta uko yizera Imana, yaha ijambo abana b'abantu kuruta uko ariha Imana, uyo muntu n'umuhombe, kuko abantu bazomwumviriza hanyuma bamwararaze, bazomwumviriza abenshi muri bo ntibazomutabara. Ariko Yesu umuganyiye akugumiriza ibanga kandi akagukomereza aho nyene kandi akagutabara. Imana yacu nihimbazwe. Nino jambo rero nari mfise rivuga ngo bibwire Yesu. Mbega urafise intambara urimo, urafise ibikwemereye, birashoboka yuko umaze iminsi ufise intambara, wabuze inyishu, wabuze ugutabara, wabuze uguserukako. Mwene data ukurikiranye kino kiganiro, birashoboka yuko uri mu buzima wumva ubwawe buheze, wumva umengo ntibigishoboka ntibigikunda, ariko nzamwa no kukubwira ngo bibwire Yesu. Shishikara bimubwire. Hari aho utaragera mu kubimubwira, hariho icyo atarabona. Ntarabona yuko wamuhereje ku mutima wawe wose, wamuhereje ku ibyizigiro byawe byose. Hariho icyo akirindiriye agomba kukubonamwo, n'icyuko umubwira byose ukamuhereza n'ibyizigiro, nawe yiteguye kugutabara, yiteguye kukugirira neza. Izo ntambara urimwo Yesu ari hafi yawe. Niwemere umubwire, niwemere umuhe ikibanza, niwemere akugaba kuganza, niwemere yuko ari we afise inyishu z'ibibazo urimwo, hanyuma ubimubwire, nawe ntazoguteteza, ntazokumara amazi. Niwongereza amasengesho rero. Kera warabivuga, kera warabisengera, kera warabibwira Imana, ariko wahavuye ubivamwo kandi nabyo byashishikaye kugwira. Ariko rero bibwire Yesu, subira ubibwire Yesu, shishikara ubibwire Yesu. Nta wundi wobona hafi yawe, nubibwire Yesu
nta n'amajambo naremvise mu kiganiro umutima w'ubugingo tuno munsi tuzosura mu kiganiro umutima w'ubugingo tubutaha dusenga Imana. Mwami Yesu gushimira cyane n'amajambo no muririnzi yashize mu ndirimbo yiwe avuga ngo bibwire Yesu, uko byoba biri kose bibwire Yesu kuko nta wundi wobona hafi yawe. Erega iminsi umaze ubibwira abana b'abantu ni iminsi y'ipfa gusa, nta cyavuyemo, ntiwatabawe, ariko hariho ufise ugutabarwa kwawe ni Yesu, nubibwire Yesu. None rero aba bantu bumvise n'amajambo, umuntu wese yatuye imbabazi ahantu byamugoye, aho yiganyiye, aho yihebuye, aho yishimiye abana b'abantu, aho yizigiye abana b'abantu kuruta uko akwizigira, ahantu hose umuntu wese avuze ngo Mana mbabarira, yakwingize ngo mubabarire, hanyuma usubire ubane nawe umukize amarira, amarushwa, intambara n'ibibazo arimwo, uburuhe n'uburemere arimwo, kudendebukirwa arimwo, mw'izina rya Yesu umunyanazareti yongere kumva biriko biremera, yongere kumva urugendo rusubiye gukunda, yongere kumva asubizemo imbaraga n'impuzu zo kubandanya urugendo ruzamwigisha. Murakoze kuri Imana, ibyo ugomba byose bishishikare kuba kuri twebwe biciye muri rino jambo twumvise, uriherekeresha ibimenyetso n'ibitangaza bihindura mu bugingo bwacu n'amateka yacu, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no tubyizeye. Amen.